avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye niyo mamutsi nanje ingabo mfise basha iyo abari batsi ingabo mfise yuguru y'amasa zabona kumbe bafise inteko ziruta nataziri abo muvuga rero ngo Burundi ngo ntibugire inteko Iyo hari ikibazo ngize maze kumvira ijambo rya Neva nari nsanzwe mbifite niho njya ngera nkananirwa kwihangana. Ikibazo ngize ni iki ngiki, harya ko Neva agaragaye ko yateguye jenoside we na Gisekedi, iyi jenoside bakayitegura bakayishiramo amafaranga bakayishiramo abasirikare bagashiramo n'amahanga, kwica kukaba kubayeho tarire hamwe nk'abakongomani mukuremwe ibirenge by'abanyamahanga umuti uratowe koko nikibazo je nikurikiraniye nzi neza nikimenyamenya ico gihe ingabo zacu zigiye je narabonye batangura baba baremye ntaco bazobimenya intambara iheze. Ndabwire haya tubabwira bike kuko mwagira ubwoba hajya ukwezi kwa gatandatu n'ukwindwi twaragwanya ingwana eka sice nagwanya Imana naragwanya ingwana. Mwese abanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri rushada ya YouTube ya ICTV n'umwanya w'amakuru agezweho tugenda dusesangura ibivugwa mu karere k'ibiyaga binini. Perezida Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ubwoba ni bwose nyuma y'amajambo yashikirije abanyarwanda bamwe n'abandi bamusamiye hejuru bamwagiriza ibintu bikomeye, ariko nanone byari bisanzwe bivugwa aho havugwa ko haba hari bamwe mu bategetsi b'u Burundi boba baragize uruhara mu vyaha by'abanyabwoko yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Bamwe mu banyarwanda bariko baragarura ivyo biganiro ndetse bakashikiriza n'ivyumviro vyabo. Nyuma yaho Perezida Ndayishimiye avuze ko ibibazo vy'ubwicanyi vyo bivyabaye muri Kongo ndetse no mu Burundi ngo vyose inkwezi yabaye igihugu c'u Rwanda. Ibi ni ibintu vyashavuje cyane ubutegetsi bwa Kigali. Perezida Ndayishimiye bamwe bakanamusaba ko yoja ariyubara canke akabanza akiyumvira agatekereza ku majambo agira ashikirize imbere y'abarundi ndetse ashira no mu binyamakuru, kuko hari igihe rimwe na rimwe ngo arenga umurongo utukuru ugasanga atanguye kuvuga ibintu adashobora gusubiramwo. Kwagiriza igihugu c'u Rwanda vyoba bisiguye iki kuri Perezida Ndayishimiye? Perezida Ndayishimiye avuga ko ngo mu kwezi kw'icumi ubutegetsi bwiwe bwari kuba butagihari. Perezida Ndayishimiye avuga ko hari abateguye kumuvana ku butegetsi ngo ariko Imana ikamugwanira. Hari ikibazo bamwe n'abandi bibaza, amasengesho hari aho ashobora kuzoshikana igihugu c'u Burundi? Perezida Ndayishimiye yumvikanye afise ubwoba bwinshi cyane avuga ko ngo afise inteko, ngo afise abasirikare benshi, bati abo batinya u Rwanda ngo rurafise igisirikare gikomeye, ngo nuko batazinga igisirikare u Burundi bufise. Abenshi bari barindiriye kumva agira avuge igisirikare nyene vy'ukuri, avuge ibigwanisho igisirikare gifise, avuge imyimenyerezo igisirikare kironka, avuge ubushobozi igisirikare ca leta gifise, ariko bagiye kumva bumva bati ndagwanirwa n'Imana. Ibi bisiguye ko Perezida Ndayishimiye atakizigiye igisoda ciwe, ahubwo ibintu vyose yamaze kuvyikura ko, yamaze kuvyegeka ku Mana, kugira niba natsindwa azovuge ko ari Imana yavyemeye. Ibi ngibi birakwiye nk'umukuru w'igihugu ko aja ngaha akavuga ko ibintu byose azobikorerwa n'Imana, canke hategerezwa kuba umukuru w'igihugu yiyumvira neza akarondera inyishu y'ibibazo biba bihari akoresheje ubwenge bwiwe, hakuvuga ko ibintu byose bizokorwa n'Imana. Ico nico bamwe n'abandi bibaza nyuma y'amajambo yashikirizwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ivyo turaza kugenda turabica irya nino, ndetse Perezida Ndayishimiye akaba avuga ati ni gute muhayagiza ingabo z'u Rwanda ngo zirakomeye. Perezida Ndayishimiye yabivuze mu bwoba bwinshi, ariko benshi bavuga ko ibi ngibi vyo bifise ico bisiguye, kandi ko vy'ukuri ibi bintu biriko biraba mu Burundi ndetse na Kongo ari ibintu bishobora gukwega
akaga gakomeye mu karere k'ibiyaga binini. Perezida Ndayishimiye we mwumvisha avuga ko agiye no kwemerera abakongomani bakaba mu Burundi ngo nk'igihugu cabo. Ibi byose biza vyerekana imikoranire ya hafi iri hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse na Felix Tshisekedi, ariko ibishobora kuba ikibazo gikomeye kubera ko imikoranire yabo irimwo ikintu gikomeye co gufataniriza hamwe mu kugwanya abakongomani bo muri M23 wabo bivugwa ko ari abo mu bwoko bw'abatutsi badashaka ku butaka bwa Kongo. Ivyo rero ngo bikaba bitazokorohereza aba bategetsi bombi, boba umutegetsi w'Uburundi ndetse n'umutegetsi wa Kongo, kuko M23 nayo ntabwo izosinzira umukondorozo singo irorera ivyo byose biriko biraba, kandi gishoboka cose kugira ihagarike ubwo bwicanyi ndetse n'amabi akogwa na bamwe mu bategetsi ba Kongo ndetse banafashijwe n'u Burundi ahagarare. Izo nizo ngingo nkuru n'amakuru yacu agiye gushimikirako. Amasengesho haraho ashobora kuzoshikana igihugu c'u Burundi. Uburundi ni igihugu kigizwe ahanini n'amadine rukirisu, ibice hafi 98%, no kuvuga ibice 98% ni abakirisu, kandi abarundi vy'ukuri barakunda gusenga Imana. Ibi rero bikaba vyarabaye ikiraro ku banyepolitike cane ba CNDD-FDD mu gusamarizayo abarundi, kubera ko igice kinini c'abarundi ari abantu bataciye ku ntebe y'ishure. Bisigura ko abo bantu boroshe cane guhendesha ibi na biriya. Eka n'abandi bamwe baciye ku ntebe y'ishure bakozwe mu bwonko na CNDD-FDD, kandi birumvikana pe mu gihe igihugu kiri mu bukene n'agashomeri kadasanzwe, ni ngombwa ko buri ku butegetsi yiyegeraniriza abatari bake kugira barebe ko boronka agakate bararabariye. Mu bisanzwe nk'ubu mwana ahejeje amashure ni ngombwa yiyumvire kwegera CNDD-FDD kugira arabe ko yoronka akazi n'imiburiburi ko guhagarara kwibarabara atoza amatagisi, kuko rero utarimwo no kuvuga utari muri CNDD-FDD nako ntako akora, kuko adashobora kuronka ako kazi, kuko muri CNDD-FDD bavuga ko CNDD-FDD arico gihugu, utari muri CNDD-FDD ngo ntabakunda igihugu, nkuko byagiye bikunda kugaruka ko n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo nawe muri kino gihe asa n'utagihari kubera ingwara ndetse n'inyenyorana riri hagati mu bihangaje vya CNDD-FDD. Aya masengesho rero akaba yatangujwe n'umuhisi Pierre Nkurunziza yapfuye urupfu giturumbuka mu mwaka 2020, kandi Nkurunziza yoba yarakunda gusenga by'ukuri, uretse ko nawe hari ivyagenda bimugora nk'umunyepolitike nyene akemera inganda zigatikira ku bw'inyungu ziwe n'umugambwe wiwe, kuko nk'ingingo yo kwitoza manda ya gatatu muri 2015 nta nyungu z'igihugu canke z'abarundi zarimwo, ahubwo yabaye ingingo yasubije Uburundi nyuma cane kugeza n'uyu munsi. Aya masengesho ya CNDD-FDD canke ngo gushira Imana imbere ngo si ivy'ukuri, ahubwo ni propaganda gusa, ngo ni imwe mu nzira babonye yo kwiyegereza abarundi, ahubwo akenshi babikoreshwa ngo no mu kugira abarundi bijuju, babikoresha mu kugira abarundi bijuju ngo ntibaze biyumvira ibibazo bihari, ahubwo bamba biteguye ko ngo Imana ari izaza kubakemurira ibibazo ndetse ngo ikababa hafi. Ibaze hagezeho bababwira ko Imana ngo ariyo yabimye imvura ngo muce ngo mutera imeshi. Ivyo rero ngo bikavurwa n'umuntu yitwa ko yaminuje amashure akabivugira imbere y'abashinga amateka bitwa ko baserukira bene gihugu. Murumva ko n'ubwenge bwabo bantu butera butakara. Muravye inzigo aba CNDD-FDD bagendana, ukaraba ubusuma bwabo, ukaraba ukikunda kwabo, ukaraba ubukozi bw'ikibi bwabo, ubusambanyi bwabo, ubwicanyi bwabo, ngabo bantu Imana y'ukuri ngo ntiyogendana nabo. Imyanya batakaza n'amafaranga ya leta batakaza ngo bari gutegura ibikorane byo gusenga, bopfumye babikoresha mu bindi biteza imbere igihugu. Nta kindi gihugu kw'isi kirimwo abategetsi bigira abasenzi benshi canke gitegura ibikorane vyinshi byo gusenga nk'u Burundi, ariko nico gihugu
kugera kuri uyu mwanya kirimo ubukene bwinshi kurusha ibindi ku isi nzima. Uwo biraba neza wosanga ahubwo Imana yarasize Uburundi kure y'amaso yayo kubera iyo mivumo bikwegera yo kuvanga ibitavangika. Abandi bategetsi bose ku isi bahatira urwaruka kwiga siyanse, tekinoloji, ariko Burundi babahatira kurima no gutunga ibikwavu. Siyanse na tekinoloji nivyo bitunze isi ya none, kuko no kurima kwa none ni siyanse na tekinoloji. Nta gihugu kizotezwa imbere n'abantu bakirimisha isuka. Nta nzara izigera iva mu gihugu mu kurimisha isuka. Mu bindi bihugu harima abanyamitahe, ariko ukuri muri politike yo kubesha abantu ukabagira ibijuju, nta munsi n'umwe ukirirwa urabesha muri politike yo kubesha abantu ukabagira ibijuju, nta munsi n'umwe uzigera ubageza aho bipfuza, ahubwo wewe ubwawe uzigeza aho wipfuza. Ayo masengesho y'ubusamazi, y'uburyarya, ngo ntaho azogeza Abarundi. Nimuhinduke, mukure inzigo muri politike, mukure ubutunzi bw'inda muri politike, mureke gufata ububasha mufise mu kubuhindura inkoni yo gukubitisha abo mudashaka, ndetse no kubwitwaza kugira mwitungisha ubwanyu. Hama muha akazi uwushoboye, mutaravye ibi na biriya. Habeho organisation nziza mu nzego zose no mu tungo kamere Uburundi bufise. Muheze murabe mu myaka 10 gusa ko Burundi butoba busumba ibihugu vyinshi. Uburundi nibwo ari igihugu ca nyuma, nubwo ari igihugu ca nyuma ku isi, ariko kikaba gitunze, abategetsi batunze cane. Naho rero ngo muyarundarunda mu mifuko yanyu mugasonzesha abandi, ngo muzopfa muyasige abo mwasonjesheje, mubakumira ku twabo, muzobana mu kaburi kamwe, naho bazoguhamba mu isanduku y'inzahabu, ariko nta muyaga nkuba canke esi bizoba biriyo ngo uheme. Uzoba urutwa na Nyarucari wasonzesheje ariko agihema. Cyo kuganiriza abakongomani n'abajya abami babo, twamaze kuganira n'abarongoye abanyamurenge, twamaze kuganira bose abo muri aka karere ko mu buseruko bwa Kongo. Bose bambwira bati twe turiyumva cyane mu Burundi ni wacu. Ahubwo sinzi tuzohava tuvuga tuti umukongomani wo mu buseruko bwa Kongo mu Burundi simpunzi ni wabo, tuzohava tubivuga uko. None barahiyumva, barahize, barahabaye, turazinanye. None wowe impunzi wanyu mukaba kubera iwacu natwe twari twararozwe. Abakongomani ni baremere, twebwe twari twarozwe kubarusha. Uburundi bwari bwararozwe kabasha. Gushika bandika ku rupapuro ukora ikibazo ko nkuru ngo ina u. Ico gikuri cyari cyararozwe gatoze. Kugira bamenye ukwiye kuja mu mashuri yisumbuye n'utabikwiye. Igihugu ugasanga uburongozi bw'igihugu nibwo butegura ubwicanyi mu gihugu. Bugategura ubwicanyi. Ariko tugakira. Ariko mubonye ajya amafose commune yahishijwe ku 72 akaba ari kwaboneka ubu ntivyari gutuma duca tujyana. Mwe kubera hari y'Amana itwongera ubumwe nta ngorane, tuzobizera twese twarahomvye, twese tuzobitunganya n'ivy'Abarundi. None niwagira inzigo, none ubandanye wica caye tuvuge tuti bihereya. Wavuga ngo shumbusha, ninda gushumbusha. Abatutsi botonda bati abatutsi cyo kwanyu, abahutu mucyo kwanyu, muti bahutu dushumbushe, batutsi dushumbushe, byokunda gute? N'abakongomani ikibazo cyawe n'ikibazo cyoroje emwe, ni ikibazo nkurikiranira hagufi, ni ikibazo cyoroje gutorera umuti hagati y'abakongomani. Mugabo hakazi nyosha bivuye inyuma y'igihugu, ndabwije ukuri nta muti bazofatwa ikongo. Igihe cyose azari mu munyamahanga ashaka kuba ari we ashaka kurongora politiki y'igihugu cya Kongo, ndabwije kuri nta mahoro muzopfa murose.
ubu Burundi twagiye gukira gute? Twakijijwe nuko abarundi tubonye ko turi abarundi, turiyicarira hamwe, turirongorera igihugu cacu, turagira ibwirizwa shingiro ryacu, turagira igisoda cacu, igipolisi cacu, ata munyamahanga agiyemo. Nimubona ko tunezerewe. N'abanyekongo ndababwije ukuri, nimwiyicarire hamwe nk'abakongomani, mukuremwo ibirenge by'abanyamahanga, umuti uratowe. Koko n'ikibazo je nikurikiraniye nzi neza, nikimenyamenya, ico gihe ingabo zacu zigiye, je nabonye batangura. Nabonye umunsi mwari kwakora ibikorwa rusange, ndumva nezerewe. Ega harageze ko amabarabara acibwa ngaha muri Est ya Kongo. Harageze ko abantu barima bakimbura bakanezerwa nk'uko natwe tunezerewe i Burundi. Ariko umuco uzoboneka. Ingorane nukuza kuwutora bapfa bapfuye. Wari gutora umuti atawurapfa. Narumvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye. Niyo mamuzi nanje ingabo mfise basha. Iyo abari bazi ingabo mfise bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Muribuka umwe ari kumwe na Elize, umuhanuzi Elize, bamwaseretse, hanyuma Gehazi ngo hewe ngwereka turafashwe ngo karabaye ngo urababona twafashwe. Elize akaraba ati ngo icompa ngo akabona ivyo mbona. Hanyuma carasenga ati Mana mwugurura amaso abone inteko dufise natwe ingere zingana. Yuguruye amaso azabona kumbe bafise inteko ziruta nataziri. Abo muvuga rero ngo Burundi ngo ntibugire inteko. Arihenze cyane. Uburundi burafise inteko iziboneka n'izitaboneka. Uburundi burarinzwe ndabibabwiye. Uburundi burarinzwe. Turafise inteko. Eshe bababona ivyo mbona. Sha. Imana ishobora kuvuga ngo Mavubi genda mubarye. Mwiyicariye ga. Amavubi akabarya. Imana ishobora kuvuga iti wewe numiriyicarira hagusa. Ibuka kwa Gideyoni gabanya ingabo kuko je ndazi urugamba za kugwana. Hanyuma rero baramarana. Imana ishobora kuvuga ngo mwebwe nyene rasana. Wewe yicarira hagusa urugamba rije ganda rugwane baramarana haje. Ugasigara wumva inkurumye gusa bariko baramarana nawe wiberenga uti haleluya. Imana inahazwe mwijuru. Cendara abarundi bagize ubwoba. Burya bw'abantu bwa shetani. Iyo babazi iconzi baba baremye ntaco bazobimenya intambara iheze. Ndabwire haya tubabwira bike kuko mwagira ubwoba. Hajya ukwezi kwa gatandatu no kwindwi twaragwanya ingwana. Eka hasi cyo nagwanya Imana yaragwanya ingwana. Abarundi batigeze bamenya kandi ari ingwana ikomeye cyane. Nini ingwano mbi. Imana irayigwana. Je naje sigara ntamariwe gutya. C'est possible. Uzoca kazonyegera ndayimubwira iyo ngwano. Hanyuma ndamubwire n'ingene Imana yayigwanya kandi kayitsinda. Twiberenga hajya ukwicumi mu migambi y'umwasi nta butegetsi bw'u Burundi bwari kwa bukiriho mu kwezi kw'icumi. Mugabe Imana iragwana irarutsinda irutsindiriye. Hajya muhora mubona ntamba nkigira hejuru mukibaza ko ntambira ubusa. Ndazi Imana yanje basha. Ndayitambira kuko ivyikora birahamba ivyikorera Burundi. Imana ubwira uti Mana imvura nigwe. Burundi bagatanga n'ivyumviro kungene babona ubutegetsi buhari muri kino gihe. Ibi byose vyerekana ko atacizereye abarundi bagifitiye igihugu cabo ndetse n'indongozi muri rusange. Nk'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze amajambo bamwe bavuga bati no mukuru w'igihugu yoba akomeye neza gayemwe. Ni gute muhayagize ingabo z'u Rwanda ngo zirakomeye? Perezida Evariste Ndayishimiye
araremesha abarundi ko uburundi burinzwe n'ingabo nyinshi iziboneka n'izitaboneka, naho hari abirirwa barahayagiza ingabo z'u Rwanda ngo zirakomeye, ariko nuko badafise ngo Imana ngo ibereke ingabo z'u Burundi uko zingana. Neva ati nshobora kuba niyicariye aha Imana ikavuga iti Mavubi genda mubarye. Kigenekerezo rya 16 Ntwarante 2025 nibwo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'izindi ndongozi z'igihugu bagenda ishengero Vision Christ, aho yatanze ubutumwa bukomeye haba ku ntambara zibera mu buseruko bwa Kongo hamwe n'ibihuha bivuga ku bashaka gutera Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarahumurije abarundi ko Uburundi burinzwe bufise ingabo nyinshi ziboneka n'izitaboneka. Umukuru w'igihugu akaba avuga ko abirirwa barahayagiza ingabo z'u Rwanda ngo zirakomeye, ngo nuko badafise Imana ngo ibereke ingabo z'u Burundi uko zingana. Neva ati Uburundi bufise ingabo, ndababwire Imana gishobora gutuma Amavubi ngo genda mubarye niyicariye ngaha. Muri make Perezida Ndayishimiye yishimikije amajambo yo mu gitabo Bibiliya yerekana ko Imana ariyo igwanirira Uburundi, aho atanga akarorero kuri Godiyari na Elisa baterwa ariko Imana ikaba ariyo igwana intambara. Yongera ko ababwira ngo kubo yagize ingabo z'u Rwanda ngo zirakomeye, ari kubera badafite Imana ngo ibahe yerekwa ngo babone ingabo z'u Burundi uko zingana. Perezida Ndayishimiye akaba yaragaragaye asubira kwagiriza u Rwanda ko ibibazo vyamo ku Burundi bwavuye mu gaciye mwongo cyaturutse mu Rwanda, kuko aribo baje kwanduza abarundi. Ibi u Rwanda na ibi abanyarwanda batandukanye cyane ku mbuga ngurukanabumenyi babifashe nabi, mbere batangura no kwagiriza umukuru w'igihugu ibintu bikomeye ariko bisanzwe bivugwa. Ico bikoze bamwe mu banyarwanda bakaba bavuga ko Perezida Ndayishimiye yo bafise ingengabitekerezo ngo ya jenoside, kubera ko babona ko umuntu yiyumvira neza ngo adashobora kwaduka avuga ibintu nk'ivyo ku mbuga ngurukanabumenyi. Katwumva ico bamwe mu banyarwanda bariko baravuga cyane ku mbuga ngurukanabumenyi bakwiragiza bamagana Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Rero hari ikibazo ngize maze kumvira ijambo rya Neva, nari nsanzwe mbifite, niho njya ngera nkananirwa kwihangana. Ikibazo ngize ni iki ngiki: harya ko Neva agaragaye ko yateguye jenoside we na Gisekedi, iyi jenoside bakayitegura bakayishyiramo amafaranga, bakayishyiramo abasirikare, bagashyiramo n'amahanga, kwica kukaba kubayeho, turahombye, batwiciye ibintu n'abantu ntabyo, mbese ntabwo ashobora kubisobanurira umuntu utarabibonyeho cyangwa utarabyumvishe. Ikintu badukoze abagikorewe nibo babizi. Ndabaza, ikibazo ni kimwe, Razo family mumfashe nk'abantu bafatanyije n'abanyekongo birwanaho bakeneye guhabwa uburenganzira bwabo. Ndavuga wenda batavuka Kongo, namwe muze mudufashe twumvikane, twumve mu by'ukuri ni gute habaho kwicarana n'aba bagabo babiri. Amahanga se ntuzi ko ariyo ashigikira aba bagabo? None tutirwanyeho nk'uko wumvishe uwo mubyeyi w'i Rwanda bivuze, ndavuga James Kabarebe, uko asobanuye, uko generali w'umubirigi yamubwiye igihe yari chef d'état major Kinshasa, ndavuga James Kabarebe niwe uri kubyisobanura aho haraguru. Uwo mujenerali w'umubirigi yaramubwiye ngo nimutirwanaho ntacyo amahanga duteze kubamarira, sibyo? Ahubwo igikuru kiriho ikigaragara, gusenya inkambi z'abanyarwanda bari muri Kongo bagiyeyo bahunze bitewe n'ibyo bamaze gukorera i Rwanda, mukabafata mukabagarura i Rwanda, abahanwa mukabahana, abababarirwa mukababarira. Gusenya ziriya nkambi mugacura abanyarwanda, buriya mwari mwubitse imbehe y'abanyamahanga, mwari mwubitse imbehe y'abazungu. Ntabwo babyishimiye yuko mukoze kiriya gikorwa, kandi ari igikorwa cyo kwishimirwa. Ntabwo babinezerewe.
kuko bo bashaka gusahurira mu nduru, bashaka ngo impunzi zibeho, mu mpunzi bagende bakambikemo inkambi, bagende bavuga ngo turi kurinda amahoro, sibyo, bashaka intambara zigumeho, noneho umwo nimwo banyuza imitungo biba, nimwo banyuza imbunda bazizana bagurisha abantu ngo bicane, mbese uburyo bwabo bw'amasoko yabo y'intwaro, inganda zikora intwaro, sibyo, kwiba zahabu, inzira yabo niyo ngiyo, ni inzira y'intambara. Uwahagarika intambara rero aba abaye umwanzi wabo. Ni ikintu kigaragara kugeza ubu, uwo ari we wese arakireba. Uwo mujenerali ngo abwira Kabarebe, aramubwira ngo mu by'ukuri ntabwo nimutirwanaho nta kindi muzibona icyo ari cyo cyose cy'ubutabazi, ntacyo muzabona ku ruhande keretse mwebwe nimwirwanaho. Kweri ndabaza, kubera iki aba bantu ngo inama zirabera Rwanda, inama zirabera he, kubera iki byahabwa agaciro n'abarwanyi nka M23? Kuki babiha agaciro? Baguma ku kuri, subwo twagiye turebera ku byabaye n'abandi ko ariko byagiye bibaho. Kuki wahamagazwa n'umwicanyi? Kamvuge ko byabaye nk'ibihuha, byabaye ko atari byo, ariko n'ubundi birimo. Aya mahanga ahamagaza ngo muze mushikirane, n'aba bandi nibo bajura, nibo bicanyi, nibo bafatanya nabo. Kubera icyo umuntu yabumvira? Haryo utabumvira yabiki? Ko turi iwacu, ubwo bahagurukana none bakazana izindi ngabo ngo baraje kurwana kubera tutagiye za Angola, tutagiye bambe za Rwanda iyo ngiyo nyine. Ubwo bavuga, njyewe ndatangaye mu by'ukuri, aba bantu n'aba genocideri nta mpamvu kiretse guhaguruka abantu bagiye kubonana nabo bo muri Rwanda, sibyo? Ariko umaze kumenya ngo nawe Gisekedi arajyayo cyangwa arohereza intumwa, ntukajyeyo. Urajyayo gukora iki? Urajyayo gukora iki? Ndashima umugabo Nehemiya nawe yaratashe bavuye mu ruhungiri Babiloni, aragenda atangira kubaka iwabo i Yerusalemu. Babagome bitwa Sanibalati na Tobiya, sibyo, bamenya ko yatangiye gusana inkike za Yerusalemu, bamutumizaho ngo manuka udusange hano mu kibaya, uzu tubwire ibyo urimo, ngo nibyo uri kubaka ngo ingunzu yabyuriraho ngo byaritagurika bikagwa. Nehemiya yari uwo nguwo, arabasubiza ngo je ne puis descendre, ntabwo nshobora kureka umurimo wo kubaka inkike ngo manuke mbasange. Sinshobora kumanuka, sinshobora kumvira ijuru ryanyu. Bari abami, Sanibalati na Tobiya, bari abami. Nehemiya yari umusivili, yari umuhanuzi. Urumva, bari bafite igisirikare, bari bafite byose, banaramutinyisha ngo ibyo uri kubaka ngo n'ingunzu yabyurira byahindamuka bikagwa hasi. Kubera iki mu by'ukuri hataboneka ijwi rikora nk'irya Nehemiya naryo rikavuga ngo je ne puis descendre? Sinshobora kureka umurimo w'Imana ngo manuke nze mbasange. Uretse kundindiza no kuba mwangirira nabi, no kuba mwatubuza kubaka, no kuba mwanatwica, ubundi mukadufata mukatugira abakoroni. Ni iki cyatuma tureka gusana inkike z'i Yerusalemu ngo manuke utumanuke tuze tubasange? Gukora iki? Rero nta mpamvu z'uko M23 iri ku murimo wo guha umutekano no gusafisha eneo abantu bari kurira. Abazalendo yarabisha, FDL yarabica, sinzi buri kimwe cyose. M23 iri ku murimo ukomeye kandi ushobora kuyitwara kanya karekare. Kuki yazungezwa ngo nihaguruke ngo nibagende ngo bajye Rwanda ngo kubonana nande? Ariko njye ndatangaye, ni bya bindi ngo umwami yicaswo ngo bugacyuka mutura. Neza niho nsobanukiwe ko Evariste Neva ari intera hamwe pe yuzuye. Uzi ko ibi ngibi uri kumva iri jambo bakantano bari abayoboye
ibihe byabo bya jenoside uzi ko aya magambo ariyo nabo bakoreshaga. Ndakubwiza ukuri, bashyiragaho aya matangazo bakaranga abagomba kwicwa bwa mbere ngo abandi baze gukurikirana, ariko abo ngabo bamaze kwicwa. Kweri uyu mugabo arararara, ubu se nibaze ariko kubera iki harya ngo imbabazi mana yanjye, ubu nk'uyu nguyu ko n'ubundi ari yantera hamwe nkuru uko zimwe ziri gufatirwa Kongo ku rugamba, niko niya naba bakagombye gufatwa. Hajya ngo bafite ubudahangarwa se bw'iki bwo kumara iki? Uri kunyumvira? Yumvira iri jambo kweri, ntabwo nari ndakaryumva. Hassan urakoze cyane. Ngo iki? Ayayayayayayay, burya nibo bategetse Wazalendo, nubwo nayo yari isanganywe umutima mubi, ariko burya Wazalendo ikorera ku itegeko rya Neva na Gisekedi neza neza. Kwa kundi baba bari kwica abantu bakababaga ku mugaragaro, bakagira ute, bakabotsa bakabarya. Bino bigabo nibyo byabibategetse. Kubera icyo aba bagabo M23 izemera kwicarana nabo cyangwa igashikirana nabo? Cyakora nashimye ijambo rya Nanga, nongeye kurisubiraho, bambi rya General Sultan Makenga. Rero ni bombi amagambo bavuze n'ay'ukuri. Nta mpamvu zo kwicarana na Gisekedi bibaho, nta mpamvu. Kuki ariko bari abo batafatwa ngo bicwe? Kuki batafatwa ngo bicwe? Budahangarwa se ni iki? Je nta kintu ndi kubona. Budahangarwa se ku rupfu nta budahangarwa buhaba. Ku rupfu k'umuntu ugomba gupfa afite ibyaha yakoze ntabwo ahabwa ubudahangarwa. Budahangarwa bw'iki? Nk'umugome nk'uyu nguyu, ibi bigome byeruye ku mugaragaro bigatanga impongano nyinshi, gahuma amaso amahanga n'abandi bajura bashaka kwiba, kugeza igihe birengagiza kureba ukuri, bakirengagiza kumva ukuri, bakirengagiza kureba uko abantu bari kuribwa brochette. None ngo M23 nigaruke yicarane nabo? None ngo imishikirano ngo Neva ngo barebe ukuntu bakingura impaka se yakinzwe na M23 cyangwa yakinzwe n'u Rwanda? Ibi bintu byose ni ibintu izi njiji zitakagombye guhabwamo umwanya n'umwe mu bugome bwabo bafite, mu bugome bwabo bateguye. Ntago bari bagomba guhabwa umwanya n'umwe, ahubwo bakwiye gufatirwa ibyemezo. Kuki atari bo bahabwa amanda? Ariko ndatangaye, nyumvira kweri. Uyu ngo ni perezida ubu cyangwa ubwije ukuri, ngiye ki ntawe nakwicara nacyo. Bakatingira imipaka bakayifata, ubundi nacyo kigafatwa bagashiraho abandi bategetsi b'i Burundi batazagira ngo dufite uburoho bwo gutwara ibihugu byabo. Deka ikintu kiriho, aba bagome yaba Gisekedi yaba Neva, aba ngaba nibo bakuriye manda. Kandi manda mbese ni yiki? Dukwiriye kubihanira. Se manda yiki? Bajye hehe? Kwa aribyo nanone Nanga bajye gukora iki? Hehe bahemukiye ngo niyo bagiye kujyanwa? Bagomba guhanirwa aho bahemukiye. Mbega ubugome. Kiravuga nka za nterahamwe zateguye ubwicanyi pe.